Yes, nuko rero mu rugo iyo umugore afise akazi yakora umugabo nawe atagafise kenshi na kenshi bitera intambamyi nyinshi zigiye zitandukanye kuko umugore biramugora ngene yifata imbere y'umugabo ugasanga ntariko aravyitwaramwo neza, ntariko arafata ya role y'umugore, ntariko arafata ya role yo kuba umumama, ahubwo akitwaza akazi kiwe, akitwaza kuba arenze umugabo ndetse kuba ariko aragenda akora ibigiye bitandukanye, amasharge y'abana ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Muga rero imbere yuko twokwibaza mbega kubera iki tuvuga ko urugo ari babiri, imbere yuko tuvuga impamvu tumenya impamvu umugore ashobora gufata nabi umugabo igihe afise akazi cyangwa kumbure ntashobora no kumufata nabi ugasanga hari ibindi bigiye bitandukanye. Rero icyambere cyo gucika umuntu umwe ni hamwe umuntu baba bakorera hamwe ndetse baba bakundana ndetse baba bagenda basangira ugasanga ibyo umugabo akoze akora azana mu rugo ndetse n'ibyo umugore agiye gukorera hanze ariko aza abizana mu rugo ugasanga bariko baragenda bafatira hamwe, bariko baragenda bashira hamwe. Ico rero nico twitwa gushira hamwe ndetse no gukorera hamwe, byerekana yuko urugo ari ugwa babiri neza na neza. Kariho gusangira igihe muba muri babiri ndetse muba mwarabaye umuntu umwe ugasanga muriko musangirira hamwe, ndavuga nti si ugusangira ku isahani imwe cyangwa gusangira ikiyiko kimwe cyangwa gusangira igikombe kimwe, ni nko kuvuga duti gusangira akabisi n'agahiye mu bibi no mu byiza ndetse ibigiye bitandukanye usanga ndetse musangira ubukene mugasangira ubutunzi, niko gushira hamwe ndetse no gusangira vyerekana yuko mufise urugo ari urwanyu babiri muri babiri mucitse umuntu umwe. Hariho rero ikintu tutotwibagiza akubahana nacone kirerekana ko urugo ari urwa babiri. Burya iyo wubahiye uwundi icari nawe ukakubahira icuri, vyose birerekana yuko urugo rwanyu ari urw'abantu babiri atari urw'umuntu umwe. Rero twavuga duti hariho igihe dufata decision yo kubaka, tugafata decision yo kubana hamwe, tugafata decision ata muntu atugiriye inama, ata muntu aduhitiyemwo, ahubwo ari umutima wacu uri kuragenda ufata decision. Rero ico gihe mu rukundo urukundo niko rutuma dufata decision ku bana, ugasanga urahisemwo umuhungu ushaka umukobwa kubera urukundo ariko rwamukwerekeje ko ariko rwatumye ugenda kugira ngo umuhitemwo. Urukundo rero novuga nti niko rutuma umugore n'umugabo babana kuko nta muntu mwobana atagukunda kandi nta muntu wogenda kubakana nawe utamukunda. Muri ico gihe rero urukundo rurerekana yuko mwebwe muriko muragenda mukundana kandi muriko muragenda mwubahana mu rugo rwanyu. Rero ikindi naco ca kabiri, iyo muvyumva kumwe biratuma mugeraho mubana, biratuma mugera aho mushinga urugo, mugashinga urugo rwanyu, bigatuma vyemezwa n'amategeko ko mubanye ariko bitavuye ku bantu, ahubwo ari kubera mwebwe mwiyumvanyemwo muvyumva kumwe, mwagiye mugenda mushira hamwe. Ico gihe rero biba vyoroshe cane kuko nta muntu agenda kubaka n'umuntu atashaka, cyangwa nta muntu ashobora kugenda kubakana na wa muntu atiyumvamwo, wa muntu badashira hamwe, ba muntu batavyumva kumwe. Rero novuga nti mu rugo rero iyo umugore afise akazi umugabo atagafise, kenshi na kenshi birakunda gushika ugasanga umugore aribagiye inshingano ziwe, aribagiye uburenganzira bw'umugabo wiwe, aribagiye ico amariye umuryango n'ico amariye umugabo, aho usanga abagore benshi batashobora kwihanganira umugabo wabo kuko akenye, badashobora kwihanganira ko umugabo wabo ko adashobora gutanga ibikwiye mu muryango, ugasanga umugore arahisemo gusuzugura umugabo, arahisemo kumufata nabi, arahisemwo kumwifatira mu ntoki ndetse no kumwifatira ku gakanu. Rero novuga nti iyo bimaze gushika muri ico gihe umugore
aba yibagiye mbega icarico. Nagira mvuga iki kintu, twebwe abagore nimba koko tuba dufise akazi, nimba je ndi umu journaliste ariko ubu journaliste bwanje sibwo bukwiye kugenda kubandanya muhira mfise iyindi role, muhira ndi umugore, muhira ndi umufasha, muhira ndi mama. Rero icitwazo cyo kuvuga ngo ndi umu journaliste ngaha ariko ce ngenda ndacitwaza imbere y'umugabo, ntabwo aba ari ivyo, nanje mba ndiko ndamurengera. Rero ico turi cyo ku kazi cyangwa titre tuba dufise nk'umuntu w'umugore, tuba dukwiye kubirengera tugakora icyategerezwa gukorwa mu rugo, tugakora icyategerezwa gukora mu muryango, ndetse tugakora icyategerezwa gukora ku kazi, ndetse ntibidusumbire kuvuga duti kuba narabaye PDG cyangwa kuba narabaye ministre runaka bizotuma ngenda ndasumba umugabo yamara umugabo n'umutwe w'urugo. Natwe bagore turafise place yiwacu, ego ntibivuze ko umugabo duca tuja hejuru, ariko ntibivuze ko natwe tuzoca tuja hejuru y'abagabo ngo nuko twaronse ikibasumba. Rero no gushira hamwe mu rugo, kuko iyo tutabikoze uko haraba n'intambamyi mbi, intambamyi y'umugore atubaha umugabo ngo nuko hari ico amusumbya cyangwa amusumbya akazi umugabo atagafise, haraba intambamyi nyinshi. Tahure yuko intambamyi zishobora gushika uburyo bugiye butandukanye, kandi ugasanga ziko zirasiga igikomere kuri je cyangwa kuri wewe, ziko zirasiga igikomere ku bana, ziko zirasiga igikomere ku babaherekeje muri ko muragenda gushinga urwanyu. Icya mbere cyo nuko ushobora kwama mu mishwano, mushobora kwama mushamirana, ugasanga ntimumvikana. Ivyo navyo bigatera ibikomere abana mwibarutse, ugasanga umwana ntagifise icubahiro ku bandi bana, umwana ntacubaha, umwana asubiramwo ibitutsi muvuga, umwana asubiramwo ivyo mwaraye murakora ijoro, ugasanga wa mwana nawe arataye indero, ayitaye ku ishuri, arataye indero, ndetse aho ba aherereye ugasanga umwana ariko aragenda akomereka, umwana ariko aragenda ayandura ingeso mbi zigiye zitandukanye. Indi rero ntambamyi ya kabiri niyo gutandukana, ugasanga harabaye divorce nayo si nziza kuri mwebwe, kuko muba mwaravuze muti tuzotandukanwa n'urupfu, ndetse urumva yuko urupfu ntiruba rukibatandukanyije, ahubwo muba mutandukanijwe no gusuzugurana ndetse no kwitana ko umwikomo. Uti gute? Divorce ni mbi kuko ibasigamwo ubukene, ndetse ikabasigamwo kwama murabana nabi, ndetse ugasanga ntimukicana uwaka, ndetse ugasanga harimwo na vya bindi vyo kuvuga uti naka ico munkurako, naka ico mutwara, ugasanga muko muragenda mwipfurizanya inabi. Divorce nimbi kubera ko kenshi na kenshi isaba ama processus menshi, ndetse igasaba ibi byabona n'ibindi, ugasanga muko muragenda mutakaza umwanya wanyu, muko muragenda mutakaza n'uburyo bwanyu. Ikindi rero naco tutibagirwa ni ca gihe usanga muko muragwara indwara zigiye zitandukanye ziva ku bikomere mwagiye murakura muri iyo mariage yanyu, muri uko kubana kwanyu, aho usanga muko muragwara hypertension n'ibindi, AVC n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, ihahamuka, aho usanga mutakimeze neza. Nuko rero niko bikunda kumera kenshi iyo umugore adashoboye kwitwaramwo neza muri ico gihe c'uko agenda araronka igiti cyangwa agenda araronka akazi umugabo atagafise. Twokora iki kugira ngo tugende turagarura cyane cyane mu rugo icyizere, ndetse no gukorera hamwe, ndetse no kubaka urugo rwa babiri? Twogenda tubikora gute? Vyogenda bimera gute? Yes, nuko rero ico twokora ni kimwe, nuko twoshira hamwe, nuko twogenda turubahana mu rugo rwacu, ndetse tukagwiza ikiyago, ndetse tukagenda dufatana mu nda mu bigiye bitandukanye, haba mu bukene no mu butunzi, haba iyo habaye ikibazo niyo hatabaye ikibazo, tukagenda dushigikiranira. Muri ico gihe iyo ushigikiye umufasha wawe cyangwa umufasha agashigikira umugabo wiwe, navyo biraterana intege. Umugabo arashobora kubura akazi, ariko kuba wamweretse urukundo runini, kuba wamweretse yuko umushigikiye, kuba wamweretse kumusapotinga, bikamuha ingufu zo kurondera akandi kazi. Ariko iyo utamusapotinga
usanga aronse kwiheba ndetse no kwisuzugura, ugasanga abona yuko ataco ashoboye. Ushobora kuba uriko uramufasha mu bigiye bitandukanye mu ntererano ndetse zo kumutera intege, zo kumwereka ko ashoboye, navyo birashobora kumufasha kumva yuko atari wenyene kandi afise uwo bari kumwe. Ikindi naco twokora ni kwama tuzana ikiyago mu muryango, kwama tuganira, kwama tuzana kuvugana, tuzana ndetse gutera inkuru, tukaba inshuti magara. Burya mu rugo nta kintu kiryoshe yuko madamu wari inshuti yawe nawe ukamubera inshuti. Ikindi naco twogenda twameliyora cane cane kwama tufise evaluation, ukavuga uti nje na madamu buri kwezi turafise ukuntu tuja mu kavakanse tukaryohirwa ndetse tukaganira, tukakumburukanya ibintu vya kera, tukabwizanya ukuri ndetse tukarabira hamwe ivyabaye nabi, tukabikosorera hamwe. Cyangwa ukavuga uti jewe na madamu turadufata urugendo, tukagenda kugira ngo dufate akayaga, dufate umwanya wo kwirimbura no gusubiza hamwe. Umunsi uzoba uriko urabikora nta kibuza muzoshira hamwe kandi muzogenda neza, kandi urugo rwanyu ruzosubira rube urugo rw'abantu babiri. Ushobora kuba warabikoze kera ariko uyu munsi bihagarika uvuga uti jewe ndakwiye gufasha umugabo wanje tugatera imbere, nawe umugabo ukavuga uti je ndakwiye gufata umugore wanje nanje tugatera